Areka subire ndabahe kaze shiti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane inkuru ndende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru ageze ko muri rw'ikirundi, amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakura amatohoza. Ndabakengurukiye rero mwe mwese mudukurikira muri mu micungararo igeze igihugu cyacu cy'u Burundi, ndabakengurukiye kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru utugira tubashikirize kuri iyi saha n'amakuru aba yiri wavugwa bice bitandukanye. Ndabahaye kaze rero mu makuru tugira tubashikirize ku isaha, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye, aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukarabira hamwe mu bijanye na politiki mu gihe hari amatora yimirije muri uku kwezi kwa ruheshi kwigenekerezo rya gatanu. Akaba rero ari amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka, akaba ari amatora rero bigaragara ko ateye ubwoba abanyagihugu. Turaza kurabira hamwe ico abanyagihugu bariko barabivuga ko, turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko birategurwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho iri hanze y'igihugu na cyane cyane igizwe n'abaroberi nk'umugwi wa Red Tabara ndetse n'indi itandukanye. Turaza kurabira hamwe ivyo bariko baravugwa ku bijanye n'amatora yimirije muri uku kwezi kwa ruheshi nyene ndetse n'ibiriko birategurwa ku matora yimirije mu mwaka wa 2027. Akaba ari amatora ya perezida. N'amatora rero agaragara ko aya matora ya perezida azobamwe ibibazo bikomeye na cyane cyane rero aho indongozi zikomakomeye mu Burundi zigaragaza ubwoba buriko uraterwa abatahuri mu mugambo uri ku butegetsi. Turaza kurabira hamwe muri bamwe mu bahonze igihugu mu mwaka wa 2015 ubwo perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza yategeka kudeta, ivyabaye ndetse n'ivyakurikiye. Turaza kurabira hamwe rero abari hanze y'igihugu ico bariko baravuga kuri ayo matora. Turaza kurabira hamwe kandi ibiriko birategurwa na Honorable Agathon yahoze aramutswe umugambwe CNL, ndetse tuze no kurabira hamwe n'umugambi uriko urategurwa hagati ya Godefroid Niyombare ndetse na Honorable Agathon. Ibyo byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, ntimuze kujya kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Ico mwe musabwa gusa no gufyonda sabone na partage kugira muze muraba bambere kubandanya mubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri iyi saha. Reko rero tugaruke ku idonido mu makuru yacu, tugira duhere kuri ko ravuga ngaha mu Burundi muri politike. Honorable Agathon wahoze aramutswe umugambwe CNL, usanyuma yaho akaza kuwamburwa n'umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu rero akomeje guteza umutekano muke ashaka ko umugambwe wa CNL awusubizwa, aho ndetse kuri ubu ngubu ariko arakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igizwe na bamwe basize bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 ubwo habaga kudeta yakorewe uwari perezida Petero Nkurunziza. Muri abo rero harimo Godefroid Niyombare ndetse n'abandi batandukanye n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo nka Red Tabara bamaze gukorana. Kuri ubu rero amakuru duhaye n'amasoko yacu yuta cyane ndetse nuko biri kuvuga ko bateguye umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye, aho ndetse Godefroid Niyombare ndetse na Honorable Agathon kuri ubu ngubu bifatiye ku gahanga Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu amakuru duhaye n'amasoko yacu nuko Evariste Ndayishimiye ibintu byaba bisubiye kuba bibi, ubuzima bwe bushobora kuba bugera burangire ngaha nkuko amakuru duhaye n'amasoko yacu abidushikiriza. Godefroid Niyombare ndetse na Honorable Agathon bateguye operation ikomeye cyane, ibiza kuva muri operation bikaba biteye ubwoba perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu Burundi n'ubundi umutekano urabandanya guhungabana ndetse uhungabanyijwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ngo idashaka ko amatora azoba mu mwidegemvyo. Muri Bukinanyana intambara zikaze mu kibira, aho abaroberi bashika 12 ba FNL bishwe n'igisirikare c'u Burundi. Cibitoke kwa 30 Rusama 2025 igisirikare c'u Burundi FDNB caratanguje igitero kinini mu kibira ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi. Intambara zikomeye zikaba zarabaye hagati y'ico gisirikare n'abaroberi ba FNL. Ibiharuro mfata kibanza bivuga ko abaroberi bashika 12 bishwe, harimo ndetse uwikeka ko ari umwe mu babarongoye ngo kubw'amasoko yo mu gisirikare. Ico gitero cabaye kwigenekerezo rya 21 Rusama mu gace ka Kiruhura muri zone Ndora muri commune Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi.
kubw'intwazangabo ziri muri ico gice, ico gitero ngo cakozwe inyuma y'amakuru yari yegeranijwe atuma ingabo z'u Burundi zihwikira abo bagwanyi. Igitero carateguwe neza ngo gishingiye ku makuru y'ukuri. Uwo mugwi w'abagwanyi wari usubiye inyuma uvuye ngo kwegeranya imfungurwa mu mitumba iri hafi y'ikibira, niko umwe mu basirikare atashimye kwidondora yavuze. Abandi y'abagwanyi 12 bishwe, abandi 10 barakomeretse, harimo ndetse bamwe bakomeretse bikomeye, n'abandi 5 bafashwe bagirwa imbohe. Igisirikare c'u Burundi FDNB kivuga kandi ko cafashe inko 12 harimo 3 ziremereye cane. Ku ruhande rw'igisirikare, umusirikare umwe yarapfuye, abandi 3 barakomereka buhoro buhoro. FNL ni umuhari witwaje ibigwanisho uturuka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, wagirizwa amabi menshi mu bice vyegereye ikibira nk'ubusuma, kunyuruza abantu no gutera ubwoba abasivile. Abanyagihugu baba muri ivyo bice barushijwe nayo mabi, barahunze baja mu bisagara vy'amabaye ndetse na Bukinanyana. Umuyobozi w'igisirikare c'u Burundi ubuyobozi bw'igisirikare c'u Burundi bwo buvuga ko ico gitero ari intsinzi igisirikare gikesha ubuhinga, kandi ngo bwemeza ko bugiye kongereza ibikorwa vyo gukingira umutekano mu bice by'ishamba rya Kibira, ahikekwa ko ngo hoba hari imigwi y'abagwanyi. Mu gihe igihugu kiriko kiritegurira amatora, musanteri wa komine Bukinanyana yarase kugira ico abivuga ko ariko asaba abanyagihugu gutekana ndetse no kuguma barikanuye muri iki gihe himirije amatora ategekanyijwe kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi. Ibiriko bibera mu kibira, ishamba cimeza rigenda rikaba Nyungwe mu Rwanda, yerekana umutekano ugoyagoye muri aka karere, kuko kurubibe nubwo hari utwigoro dukorwa n'indongozi z'u Burundi mu ntumbero yo kugarukana umutekano. Mu myaka iheze abajejwe intwaro benshi basanzwe ari indongozi za CNDD FDD n'abadandaza begereye umugambi uri ku butegetsi nyine wa CNDD FDD barahagaritswe, barapfungwa, bagirizwa gukorana n'imigwi y'abarwanyi ituruka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda harimo FNL. Abo bananagirizwa kandi icukurwa ry'ubutare ritemewe n'amategeko, cane inzahabu muri iryo shamba kimeza rya Kibira, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu begereye ngaho mwiri iryo shamba. No Bujumbura, abakenyezi basabiriza mu barabara basaba abakandida bitoza kuzobitaho nibatorwa. Kwa 30 Rusama y'umwaka wa 2025 kuva kw'igenekerezo rya 13 Rusama, imigambwe itandukanye yariko iriyamamaza mu gihugu cose mu ntumbero y'amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine. Mu kurondera amajwi, abakandida basezeranya byinshi, ariko abakenyezi bamwe babayeho mu buzima bugoye mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi ngahe Bujumbura. Ayo majambo ngo ntagihangije, bakaba basaba ibikorwa biboneka. Kapitoline, nyina w'abana 6, asaba buri munsi mu gisagara ca Bujumbura hagati nyene, avuga ko atigeze ahitamwo ubuzima bwo gusaba. Mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura hariho abatari bake babayeho muri ubwo ubuzima nyene. Emeline Bukeye neza aba mu Buterere avuga ko umugabo wiwe yamutaye amusigira abana 4, umwe muri bo akaba afise ubumuga, akaba rero ariyo mpamvu yagiye mu mabarabara gusegea kugira ngo arabe icotunga abo bana.
Abakenyezi bavuga kandi ko bakurikiranira kure ibyo kwiyamamaza, bakavuga ko rero abo bariko bariyamamaza bofata ingingo yo kubafasha kugira ngo bave muri ubwo buzima barimo. Ibice 70% by'abakenyezi batagira abagabo mu makaritiye yo ku nkengero za Bujumbura ntibafise ikintu na kimwe kibaha uburyo babeshaho kubw'amashirahamwe yigenga. Ugusegerereza kw'abakenyezi gukora ahanini ku bakenyezi batawe n'abo bubakanye kenshi bakabatana abana benshi. Amashirahamwe yigenga agabisha ko nyubakwa zakira abo bantu canke ngo ivyigwa bibafasha kwiga imyuga ibafasha gusubira kuba mu kibano bitagoranye. Ubushikiranganje bwo gufatana mu nda buremeza ko ico kibazo gikomeye ariko ibikorwa ngo bigaragara ntivyihuta kurangurwa. Abakenyezi benshi bemeza ko leta itabafasha, rimwe na rimwe baranakumirwa mw'itangwa ry'imfashanyo canke zigahabwa abo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD nk'uko abo bakenyezi bavyidoga. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe makuru twe turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye dusuzire ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza.